Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbanisha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibigezwe ko biriko biravugwa mu gisata ca politike nga mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ariko kubiba biriko biravugwa kuri bamwe mu bubahwa bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo Ecclesia Katolika y'u Burundi gize cishikirije ku bibazo vy'igihugu, hari abakunze kwibaza ko igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kandi nanone iyo ubutegetsi nabwo buvuza amajambo mabi kuri Ecclesia Katolika, hari abakunze kwibaza ko ariyo ntwaro yonyene vyashikiye. Mu magogwa n'ivyago vyashikiye bamwe mu bungere ba Ecclesia Katolika turaza kubona ko atagiye na kimwe Ecclesia yanumye mu gihe ubutegetsi bwaba bukoreye nabi abarundi, kandi ko intwaro zitandukanye zigeze guhama imvuga kuri za Ecclesia Katolika, kandi ko n'imihari y'abagwanyi nayo yoba yarabikoze. Muri ano makuru turaza kugaruka ku ramwe mu mazina y'abasenyeri bakomeye cyane babaye ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane aho muza kumvamwo kandi na musenyeri benshi bakunze ariwe musenyeri Simoni Ntamwana. Uyu musenyeri Simoni Ntamwana yarigeze kandi guhabwa iminsi 30 ngabe yavuye ku butaka bw'u Burundi. Uyu musenyeri mukuru Simoni Ntamwana kandi yahawe gasopo na Pastor Habimana yavugira Paripeuto FNL ko ategerezwa kuba yavuye ku butaka bw'u Burundi mu minsi 30. Ivyo bikaba vyarabaye mu myaka iheze. Uyu musenyeri Simoni Ntamwana akaba kandi ari mu basenyeri bakorewe iterabwoba inshuro nyinshi cyane, ariko atigeze ahagarika ibanga ryiwe. Benshi kandi baribuka ko no mu mwaka w'2015 naho yagirijwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza na CNDD-FDD kari we yagumuye abarundi ngo biyamirize ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Aho hose kandi ntigeze aho gumbwa yamyigisha gusubiza hamwe ubutungane no kubagateka kazi na muntu. Naho yahamwe akanatega ubwoba, musenyeri Simoni Ntamwana uyu ntiyigeze ahunga nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mu fyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyinda ko kugira ngo tuje turabana makuru tubashikiriza umunsi ku munsi. No Muza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko natangwe bivuga Ecclesia Katolika Iyo Ecclesia Katolika y'u Burundi geze cishikirije ku bibazo vy'igihugu, arakunze kwibaza ko yoba igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kana none ubutegetsi nabwo buvuza amajambo mabi kuri Ecclesia Katolika, arabakunze kwibaza ko muri ariyo ntwaro yonyene vyashikiye. Mu myaka yo kwikukira Ecclesia yarabaye hafi y'abarundi mu rugamba rwo guhabuza iteka ryabo. Musenyeri Michel Ntuyahaga umwepiskopi wa mbere w'umurundi aravuga ko yafashije rwose umuganwa Rudoviko Rwagasore. Nyuma gato yo kwikukira umugira wo gucanamwo warateye mu gihugu, urwankuru vyara ukwicana. Igandagurwa rya musenyeri Gabriel Gihimbare mu mwaka w'1964 ntiryigeze ritomorwa neza, gushika ubu ni igipfungu. Gutyo ababaye umusenyeri Murantunge, gutyo ababaye umusenyeri wa mbere yishwe mu Burundi. Imyaka yakurikiye yabayemwe amarira menshi mu miryango Ecclesia, abasenyeri n'abapatiri bagumye bamama ariko bagasendwa. Mu ngorane zo mu mwaka w'1971 Ecclesia yarafashije rwose kugira incabwenge zirwiremwe abanyamuramvya ntizicwe. Inyuma y'urubanza ruteye isoni rwasomwe muri Nzeri umwaka w'1972, ikiza cyo muri uwo mwaka carahitanye abapatiri benshi. Uzwi cyane ni Patiri Michel Kayoya. Muri iyo myaka Ecclesia yarasuye amatangazo ataryoheye abaganza igihugu muri ico gihe. Mu myaka za 80 Ecclesia Katolika kandi yaragize ikibazo gikomeye n'ubutegetsi bwa President Jean Baptiste Bagaza. Bwabaye bwa mbere haba intwaro mu Burundi yubaka kugara amashengero, abapatiri n'ababikira b'abazungu barirukanwa. Ecclesia yaranyagwa amashuri n'amavuriro yavyo, abapatiri barapfungwa. Abarundi benshi baribuka ijambo ry'ubutwari musenyeri Evariste ngo yagoye, yari umwepiskopi w'Ububanza akaba n'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi b'u Burundi muri ico gihe, aho President Bagaza yahavuye atembagazwa mu mwaka w'1987. Imigenderanire ya Ecclesia na leta irasubira kuba isanzwe. Imyaka za 90 ntiyari yoroshe na gato. Abarundi bari batanguye kwerekana inyota y'umwidegemvyo na demokarasi. Niho haboneka umusenyeri mushasha yitwa Simoni Ntamwana.
aza yuzuye ijambo ry'ubutungane n'umwidegemvyo. Uyu yabonetse nk'umuhanuzi mushasha arungikiwe abarundi nk'uko biboneka mu gitabo ciwe Laissez partir mon peuple. Kumwe Musa canke Mose yabwira Farawoni canke Farawo muri Egiputa canke mu Misiri ati rekura ubwoko bw'Imana bugende. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 haravutse ishiramwe rya mbere riharanira agateka kazina muntu urigiteka, maze Musenyeri Simoni Ntamwana na Musenyeri Bernardo Bududira baba mu barishinze. Amatora yakurikiye yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yazanye umwizero wa demokrasi, ariko injyane zikomeye zica zirasubira mu Burundi. Indiri z'abarundi baricwa, abandi barahunga. Intambara yinjira mu gihugu, Uburundi buratabagara. Muri iyo myaka Ecclesia yaragerageje kuja hagati y'impande za politike zapfa ubutegetsi, irafasha mu biganiro bitandukanye, nongaho kandi Musenyeri Ntamwana na Bududira barafashije cyane. Ikiguzi cabaye kinini kubera ari kenshi abasenyeri batatahurwa muri iyo myaka, ugasanga harabaye uruhande rw'abahanganye rudatahura umusenyeri. Ni benshi kandi bahaswe kwicwa muri iyo myaka itoroshe. Ni muri ico Musenyeri mukuru Yohakimu Ruhuna yagandaguye muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996, ababaye umusenyeri wa kabiri yishwe mu Burundi. Mu mwaka ukurikira ibara ryaraguye mu seminari ntoya y'Ibuta muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997, abanyeshuri baricwa n'abaroberi ba CNDD babahoye ko banse kwigabura ku moko. Imyaka za bibiri yazanye icizere c'amahoro. Mu ntango intambara zari zikomeye ariko zikaba zifatanye n'ibiganiro. Ecclesia Katolika yagumanye umurongo wo kumvikanisha ubutegetsi n'imihari y'abagwanyi. Naho nyene igikorwa c'abasenyeri nticyari coroshe kubera uruhande rwose rw'abagwana rw'abagwifuza ko Ecclesia irushigikira. Ni muri iyo myaka hagandaguwe intumwa ya Papa mu Burundi, Musenyeri Mikaeli Kutini, niho kandi hanyurujwe Musenyeri Joseph Nduhira ubusa, nyuma arekugwa n'abaroberi ba CNDD FDD. Niho Paripeutu FNL yagabashije Musenyeri Simoni Ntamwana kategerezwa kuva ku butaka bw'u Burundi mu minsi 30. Inyuma y'intambara Ecclesia Katolika yagumye itanga impanuro zijanye no kubungabunga amahoro twaronse bigoranye, kubahiriza agateka kazina muntu n'ingendo ya demokrasi be n'intwari ibereye. Iyo mvugo ntiyaryoheye ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2014 ibara ryaraguye muri paruwasi ya Kamenge, ababikira batatu b'abatariyanokazi baricwa bakerewe. Icaha cyakozwe n'iperereza ry'u Burundi ryatinya ko abo babikira boshira habona ibijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare yakogwa n'imbonera kure muri Kiriba Ondeze. Ni muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo be n'ibijanye n'urudandaza rw'amagendo rw'imiti n'inzahabu rwakorwa n'ibihangange mu butegetsi. Ibintu vyagiye kunyuka aho Nkurunziza ashakiye kwihagira ikiringo ca gatatu ku nguvu. Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana nawe ahamagarira abarundi kwanka kuba abaja, kuva ubwo umurundi yafashe icivugo sindi umuja. Nkuko tugiye kugaruka kandi ku basenyeri batanu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibibazo vyavuye cyane ko vyavuzwe kuri politike yariho muri ivyo bihe vyabo. Yari umusenyeri yaherutse kugenwa na Papa Paul wa gatanu muranungi wa gatandatu kubicegera cyo mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, yagandaguwe agiye gusezera abasirikare mu Kirundo. Uyo ni Musenyeri Gabriel Gahimbare yagandaguwe kugenekerezo 13 Kigara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Musenyeri Gabriel Gahimbare yishwe aciye iminsi 18 gusa agenywe kubicegera canke umufasha wa Musenyeri mukuru Antoine Iberi Gloire w'Igitega. Kugenwa muri ayo mabanga mu gihe Musenyeri Gloire yari hafi gukukuruka vyatuma bamwe bibaza ko Gabriel Gahimbare ari we yashobora gusubirira Antoine Gloire. Muri ico kiringo Gabriel Gahimbare yari umupatiri ajejwe abasirikare Amunieu de Larume. Yarashwe mu ijoro ry'igenekerezo 13 Kigara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964 mu gihe yaragiye gusezera abasirikare b'Igitega bari mu makarashishi ya gisirikare mu ntara ya Kirundo. Urupfu rwe rwavuzwe ko vyinshi mu gisirikare bavuze ko iryo joro Gabriel Gahimbare yaciye guhiga impongo, yashaka gusangira akanyama n'abasirikare mu gihe ariko arabasezera hanyuma ararasa. Abasirikare nabo bibaza ko batewe, ariko arataha afise iyo mpongo iyo barahije kwica. Ni umusirikare yari kwizamu yoba yaramurashiye baza ko ari umwansi bateye.
Yari imyaka y'umubano mubi n'u Rwanda. Abasirikare b'abarundi bari hafi y'umupaka w'u Rwanda babibajije ko batewe n'abanyarwanda. Hari n'abandi bavuga ko Gabriel Gahimbare yagandaguwe n'impaka azize ubwoko bwe kubera hoba hari abatashaka ko aje kurongora diocese nkuru ya Gitega. Severi yaremeye ko igiye kubitohoza ko kumbura izotanga umuco. Gabriel Gahimbare yari yavutse mu mwaka w'1926 akaba yaritavye Imana afise imyaka 38 gusa. Inyuma ya Musenyeri Gabriel Gahimbare mu mwaka w'1964 hari umusenyeri mukuru wa Eklezia Gatolika yagandaguwe mu Burundi. Uyo nawe ni Musenyeri Yohakim Ruhuna yishwe ku igenekerezo y'icenda Nyakanga umwaka w'1996 ageze ku ruzi mu Barazi rugabura komine Muta na komine Bugendana mu ntara ya Gitega yahahora. Joachim Ruhuna yari umusenyeri mukuru canke se archevêque agera kabiri w'umurundi inyuma ya Andre Makarakiza. Hari mu gitondo c'igenekerezo y'icenda Nyakanga umwaka w'1996 Musenyeri mukuru Joachim Ruhuna yavuye Gitega aja kugendera seminari nkuru ya Burasira aho yaragiye kuraba uko ibikorwa vyo kuyisanura byari byifashe inyuma y'igitero c'abaroberi ba CNDD, yongera aranakoresha inama zijanye n'imirimo y'Imana. Mu nzira asubira Gitega, Musenyeri Ruhuna nabo bari kumwe baraciye gato kuri paruwasi Gitongo iri muri komine Mutaho, maze bavuye ngaho mu gihe bari bageze ku ruzi mu Barazi rugabura komine Mutaho na komine Bugendana, imodoka barimwo iraraswa bikomeye n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Musenyeri Ruhuna n'umubikira Irene Gakobwa baca basiga ubuzima. Uwundi mubikira Konsesa Ndacikiriwe wo muri Foyer de Charité ibujumbura nawe nyene yahavuye acikana haciye akanya. Umushoferi wa Musenyeri yarakomeretse ariko Imana irakinga ntiyasandaba. Imodoka ya Musenyeri yaraturiwe, abandi bane barokotse baca bajanwa nk'imbohe ku kirindiro gikuru c'abaroberi ba CNDD muri ako karere. Ibiziga vya Musenyeri Ruhuna nabo babikira babiri vyagiye kuboneka haciye iminsi 3 babisanga mu kinogo rusange ku birometero 2 uvuye aho biciwe. Bamwe bane barokoka nabo bahavuye bare kugwa habanje gutangwa amadolari 70 y'abanyamerika kuri wa mugwi w'abaroberi bari babagize imbohe. Mutironi bande bakoze iryo bara. Mu gitabo cyanditswe kijanye n'ubuzima bwa Musenyeri Ruhuna, umusubirizi wiwe Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana yamenyesheje ko Eklezia ifise ibimenyetso bikwiriye vyerekana ko Musenyeri Ruhuna yishwe n'abaroberi ba CNDD. CNDD yari igifatanye. Anongera ko ahabereye iryo bara hari hatwagwa na komanda Zenone Ndabaneze. Joachim Ruhuna yavutse mu mwaka w'1993 muri komine Nyabikere wo mu ntara ya Karusi yahahora. Akaba yaritavye Imana afise imyaka 63 imbere yo kurongora diocese nkuru ya Gitega kuva mu mwaka w'1983 yari yarongoye kandi diocese ya Ruyigi kuva mu mwaka w'1973 gushika mu mwaka w'1980. Ubundi kandi nawe yari umwe mu basenyeri ba Eklezia Gatolika mu Burundi. Mu gihe c'intambara yaranyurujwe n'abaroberi baramumarana iminsi babona kumurekura. Uyu ni Musenyeri Yosefu Nduhirubuse yararongoye diocese ya Ruyigi yanyurujwe n'abaroberi ba CNDD FDD kandi yongera ararekugwa vyabaye muri Rusama mu mwaka w'2002. Kwigenekerezo ya 17 Rusama mwaka w'2002 mu gihe yari mwibarabara rya Bukeye Bugarama, Musenyeri Joseph Nduhirubuse wa diocese ya Ruyigi yaranyurujwe n'abaroberi ba CNDD FDD. Abasirikare babiri abajandarume bari bamuherekeje barishwe, nayo umushoferi w'iwanyuruzwa hamwe nawe. Nyuma y'ibiganiro vyakozwe na Eklezia Gatolika, CNDD FDD warasubije Musenyeri Nduhirubuse n'umushoferi wiwe. Ico gikorwa cabereye mu Mitakataka mu ntara ya Bubanza yahahora. Majoro Manase Nzobonimpa yararongoye urugamba rwa CNDD FDD mu karere k'uburengero, niwe yamuzanye amushikiriza intumwa ya Papa mu Burundi Musenyeri Mikael Kutini na Musenyeri wa Bubanza w'ico gihe Jean Ntagwarara be na buramatari wa Bubanza w'ico gihe Gilbert Kayonde. Joseph Nduhirubuse yavutse mu mwaka w'1938 ahitwa Kigarika mu Ruyigi. Yarongoye diocese ya Ruyigi imyaka 30 kuva mu mwaka w'1980 gushika mu mwaka w'2010. Akaba yaritavye Imana mu mwaka w'2012. Inyuma ya Gabriel Gahimbare na Joachim Ruhuna
yabaye kandi umusenyeri wa gatatu wa Eklezia Katolika yishwe mu Burundi. Uyu nawe ni Musenyeri Michael Aidan Kutini, intumwa ya Papa mu Burundi, yarasiwe mu Minago. Ico gihe hari mu ntara ya Bururi mw'ibarabara rya Bujumbura Rumonge, hari kwigenekerezwa 29 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2003. Michael Aidan Kutini yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945 mu gihugu ca Irlande. Yaganywe guserukira Papa mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Imbere yo kuza mu Burundi yari yarakoreye mu buserukizi bwa Papa mu bihugu vyinshi nka Misiri, Afrika y'Epfo, Zimbabwe, Ubuhinde, Cuba no mu buserukizi bwa Papa mu bumwe bwa Buraya. Yavuga nk'umusenyeri w'incabwenge rwose ku buryo hari ibinyamakuru bimukeka ko mu bantu bari kuvamwo abapapa. Imbere yo kwicwa, Musenyeri Kutini yari amaze iminsi 2 muri diocese ya Bururi, aho yari yagiye gusezera Musenyeri Bernard Bududira. Mu gutaha yaciye muri paruwasi Minago, aho bariko bashingura umupatiri. Yarasiwe ku birometero nka 3 uvuye kuri iyo paruwasi ari mu nzira asubira i Bujumbura. Akarere yarasiwemwo kavugwa ko kari kagwiremwo abaroberi ba Parpehutu FNL, mu gihe Michael Kutini yari amaze iminsi asaba ko uwo muhari wo kwinjira mu biganiro na leta. Leta y'ico gihe yagirije abagwanyi ba FNL kari bo bamurashe, na Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana yaragije uwo muhari kari wo wamwishe. Mu mwaka w'ibihumbi 2006 hari ikinyamakuru cyo muri Afrika y'Epfo cagirije Perezida Buyoya kari we yoba yaratumye abishe Musenyeri Kutini. Ariko igihe Musenyeri Michael Aidan Kutini yicwa, igihugu catwagwa na Perezida Domitien Ndayizeye. Nta matoza yigenga ku rupfu rwiwe yigeze akogwa. Musenyeri Aidan Kutini yishwe arangije ikiringo ciwe cyo guserukira Papa mu Burundi. Yari gusubira inyuma muri Nzeri umwaka w'ibihumbi 2004. Yashinguye mu gihugu ciwe muri Irlande. Paruwasi ya Minago yaramwubakiye icibutso abakristu bama bahurira buri genekerezo ya 29 Kigarama bamwibuka. Uyundi nawe kandi ni umusenyeri wa Eklezia Katolika y'u Burundi, yigeze guhabwa iminsi 30 ngo abe yavuye ku butaka bw'u Burundi nk'uko natangwe mbivuga. Uyo ni Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana yahawe gasopo na Pastori Habimana yavugira Parpehutu FNL ko ategerezwa kuba yavuye ku butaka bw'u Burundi mu minsi 30. Ivyo vyabaye kwigenekerezo ya 31 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2003, umunsi umwe nyuma yaho Musenyeri Ntamwana amenyeshereje ko Musenyeri Kutini yishwe n'abagwanyi ba FNL. Musenyeri Simoni Ntamwana ni umusenyeri yakoreye iterabwoba inshuro nyinshi cyane, ariko atigeze ahagarika ibanga ryiwe. Inyuma yaho kandi yahandikiye ubutumwa bwiwe yise Laissez partir mon peuple mu ntango z'imyaka za 90. Musenyeri Ntamwana yafashwe nk'umwansi w'ubutegetsi inshuro nyinshi kuko yarafatanijwe n'abaroberi ba Parpehutu FNL bico gihe. Mu ntureka zakurikiye iganagurwa rya Perezida Ndadaye, Musenyeri Ntamwana yabandanije guterwa ubwoba, aranako kandi kugandagurwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 yahawe gasopo na Parpehutu FNL. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ho yahegerejwe n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza na CNDD FDD kari we yagumuye abarundi ngo biyamirize ikiringo ca gatatu. Aho hose ntihigeze ahubwo mbwa yameyigisha ugusubiza hamwe ubutungane nuko bagateka kazi na muntu, naho yahamwe akanatega ubwoba. Musenyeri Ntamwana ntiyigeze ahunga. Tukabibutsa kandi ko Musenyeri Ntamwana yavukiye mu Kenke mu ntara ya Kirundo yahahora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1946. Musenyeri Ntamwana yarakukurutse mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo uje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenzi babo bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu za misi yose muri ko mu orakora.